Ndabaramukije mwese bakunze imbonesha kure Heritage. Uyu muri kumwe ni Jules César BUDAGA. Tugiye kurabira hamwe ijambo rivuga ku ngingo nziza kuruta izindi ngingo zose. Ariko imbere ko dutera intambwe, reka tubanze dusenge. Mana ndagushimiye kubwa kano karyo uduhaye. Ndagusavye mu izina rya Yesu Kristo uduhe inyota n'inzara yo gukurikira rino jambo ryawe turikunze kandi turishishikaye. Ndagusavye ngo imitima yacu uyigire ivu ryiza, maze imbuto ugiye kubiba iryo jambo ryawe rize ryame izindi mbuto nyinshi kandi rize rigirire ikimazi abandi bizera n'abatakwizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ijambo ry'uno munsi ryitwa ingingo nziza kuruta izindi ngingo zose. Abantu muri ko murankurikirana, ndabizi neza ko muri mwebwe harimo abantu bizera Yesu Kristo, ariko kandi harimo n'abatamwizera. Abandi bantu muri mwebwe hariho abitwa ko bakijijwe ariko kandi batarakizwa kuko harabe vyiyitirira. Tugiye kuraba ino ngingo ico uri cose. Ndashaka ngo unkurikirane kuko ugiye kumva ingingo nziza kandi hambaye iruta izindi ngingo zose umaze gufata. Niyo ukuriye gufata uyu munsi. Ingingo ni icemezo umuntu yifatira ku giti ciwe, bivuye ku kintu, ku bibazo arimo, canke ku bumenyi yakiriye, canke bivanye n'abantu bari kumwe, bikamusunikira gufata ingingo runaka. Uyu munsi ingingo ngiye kukubwira ni ingingo uza gufata bivuye mu mutima wawe, ubikunze, ubinezererewe kandi uvyishimira. Wewe woba uri umukene canke uri umutunzi, woba warize canke utize, woba uri umutegetsi ufatira ingingo abandi canke usanzwe uzifatirwa nawe, nimba woba uri umunyabubasha acungerwa canke ubucungera abandi, ndabizi neza ntakekeranya ni kenshi wisanga mu bihe bigutera gufata ingingo runaka. Na n'ubu uri kurankurikirana, ndabizi ko hari ingingo ushobora kuri kuragwana nayo, hari ingingo ushaka gufata, hari ingingo ushashaye, hariho iziriko ziragusita mu mutima wawe, n'ingingo zitandukanye. Ndazi ko hari ingingo ushaka gufatira abantu, kumbure kubera ivyiza bagukoreye, hari ingingo ushaka gufata canke kubw'ibibi bakoze, hari ingingo ukeneye gufata ku bwabo. Kandi hari n'izo ushaka kwifatira wewe ku giti cawe, ariko izo ngingo uko bigenda kose zizogira ingaruka kuba kwegereye canke abatakwegereye. Hariho n'ingingo zisita mu mutima wawe, zikirimo igifungu utarabona umuco mwiza. Mugenzi uri kurankurikirana, iyo ngingo iri kwiragusunika canke iyo ngingo ushaka gufata, ndashaka wumve ko hari yiruta warukwiye kubanza gufata imbere yuko ifata iyo ngingo ushaka gufata uyu munsi. Imbere yavyo reka nkwibutse ikintu kimwe: uri umuntu waremwe. Umve rino jambo neza, uri umuntu waremwe. Mu yandi majambo, hari uwakubumvye, kandi nimba hari uwakubumvye hari intege nke ufise ugereranije n'uwakubumvye. Umunsi umwe Abisirayeli bigeze kutahura rino jambo, kuko iyo umaze kuritahura hari ahantu bikujana. Ni jambo bavuze turisoma mu gitabo c'umuvugishwa n'Imana Yesaya igice ca 64 ku murongo w'8. Haravuga ngo, ariko noneho Uhoraho uri data wa twese, turibumba nawe uri umubumvyi wacu, twese turi igikorwa c'intoke zawe. Haleluya. Abisirayeli baratawe rino jambo, baravuga ngo turibumba nawe uri umubumvyi wacu. Ntuca wumva none yuko uwakubumvye hari ikintu akuziko, hari ikintu ashoboye, hari ibintu warukwiye kwisunga gukora ubanje kurabira kwa kubumvye. Nawe ubwiwe hari ijambo avuga muri Yeremiya igice ca 18 ku murongo wa 6, avuga ngo, raba nk'uko ibumba riri mu kuboko k'umubumvyi, namwe niko muri mu kuboko kwanje, yemwe ab'inzu ya Isirayeli. Uno munsi nariko abwira ab'inzu ya Isirayeli, ariko abwira wewe uri kurankurikirana n'ab'inzu yawe, yemwe Barundi n'abumva ikirundi bose, turibumba mu ntoke z'umubumvyi. Umaze kumva rero kuri uwaremwe, uwakuremye hari ubushobozi afise, hari n'ijambo yovuga ryovuguruza ingingo yawe canke ryo ishigikira. Uwo Uhoraho arahambaye cyane, ni Imana yakuremye. Ukeneye Imana izi vyose,
ishoboye byose kandi ibera hose icarimwe mu gufata ingingo yawe. Reka ndaguha akarorero gahambaye. Iyo dusomye Bibiliya, abahora basoma inkuru za Bibiliya, murazi umuntu yitwa Nowa. Nowa Imana yaramubwiye ngo abaze ubwato. Bibiliya ivuga ngo yabubaje imyaka 60. Ni ingingo ihambaye yafashe yo kuvuga ngo ndemeye gukora ikintu Imana ishaka. Ariko mwiyumvire, iyo usomye Bibiliya ikubwira ngo abantu bamufashije n'umuryango wiwe gusa, kandi yariwe n'umugore wiwe n'abana biwe batatu, abahungu batatu n'abagore biwe n'abagore babo. Mu yandi majambo bari abantu 8. Murumva iyo ngingo yafashe n'ingingo abandi bantu bariko baramuraba bashobora gutera ivyatsi, ariko kubera ko yumviye uwamubariye kandi yamuremye, acaravuga ngo reka ndabikore. Yarumviye iyo ngingo. Muze mwibuka undi muntu yafashe ingingo atasiguje Uhoraho ni Murodi. Muramaze kumva umugwa bita Babeli. Yubatse umugwa ngo ashaka azashikira Imana, ariko kubera yuko yayifashe atari kumwe n'Imana kandi Imana itabimushigikiyemo, ivyakurikiye bamwe ntimubizi ngo Imana yatumye abantu bariko barakora bavuga indimi zitandukanye, ukumvikana kurabura, bazo ngo utumye ibuye akakuzanira umucanga. Shaka wumve yuko Imana yawe ifise uruhara rudasanzwe, wowe uyizera canke utayizera, ariko yazi ko waremwe, kandi iyo yakuremye ifise uruhara rudasanzwe, izi byose, ishoboye byose, ibera hose icarimwe, ivyejo kazoza kawe irakazi, kandi ingingo ufata canke izo wafashe zirafise ico zikora mu buzima bwawe bwa buri munsi, yaba ubw'uyu munsi canke ubwejo. Rero iyo Mana yawe ntukwiye kuyigiza iruhande mu gufata ingingo. Ariko imbere y'ingingo zose ufata, ndakubwira ingingo ya mbere iza kubira uti izindi zose ukwiye kwisunga. Iyo Mana rero igihe yakurema yagushize ahantu heza cyane, iraguhezagira. Hari amajambo yavuze ubwo ariko iraguhezagira. Ndabizi bamwe harashobora ko ariko barankurikirana batizigira Yesu Kristo. Mu nyumve reka tugende buhoro buhoro. Hari amajambo yavuze dusanga mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere ku murongo wa 28. Handitse ngo maze Imana irabahezagira iti, nimuvyare, mugwire, mwuzure isi muyiganze, mugabe amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere, n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda ku isi. Haleluya. Urumva no mugisha Imana yaguhaye ikikurema wari umugisha mwiza. Ivyo turiko turarondera byose ngaha ku isi ni ibintu bifatanye mu ijambo Imana yavuze imbere yuko umuntu akora icaha. Ariko inyuma y'ivyo bihe vyiza umuntu yarabayemo, nimwabandanya kugushika ku murongo wa 30, murumva n'indi mihezagira Imana yatanze. Ariko inyuma y'ivyo Adamu na Eva bakoze icaha, ntibumvira ijambo ry'Imana, kuko Imana yari yarababwiye ko hari ibintu babwirizwa kwitondera. Mu byo yababwiye barabirenzeko. Uno musi uri kumviriza ijambo ry'Imana, ndagusabye witondere ijambo Imana ikubarira, kuko kutumvira ico Imana yavuze vyakwegeye isi umuvumo. Uno musi bibazo turimo, ivyo uri kurarondera n'ingingo uri kurafata, ukuzazanirwa isi irimo amarushwa, umubabaro, agahinda, ibi twiruka byo kurondera amafaranga n'ibindi vyiza vy'isi, vyose vyaje inyuma yuko umuntu atumviye ijambo ry'Imana. Witondere ijambo ry'Imana, ritandukanye n'ijambo ry'umuntu, kuko ni ijambo ry'uwakuremye. Ariko inyuma y'ivyo vyose, nyuma y'uko icyaha kije, usomye mu Itanguriro igice ca 3, Imana hari ijambo yavuze. Hari ijambo no musi ngiye kukwibutsa. Imana yavuze, hari ijambo dusanga mu gitabo ca Yesaya igice ca 30 kuva ku murongo wa mbere. Nubwo Imana ariko irabwira abantu batifatikanya n'ijambo ryayo, uwo musi Imana yavuga ngo abana b'ibigaba bazobona ibara, niko Uhoraho hagize, bagisha inama abandi atari jewe, bakifatanya n'abandi atari mpwemu wanje. Mumva ijambo Uhoraho ariko aravuga mu ngingo zose ushaka gufata. Mbega urifatikanya na mpwemu w'Imana? Witondere ibintu ukora. Mpwemu w'Imana ntumushire ku ruhande, kandi ijambo ry'Imana uryitondere. Uhoraho avuga ngo abantu batifatikanya na mpwemu wiwe abita abantu b'ibigaba, kandi ibigaba ku Mana bitegereje ikibazo kihambaye. Mbe hajya ama divorce ariko aragwira. Niba uri kurankurikirana, ushobora kuri mu bibazo wubatse,
divorce wowe ushaka kugira ufadikanije na mpwemu w'Imana. Abantu mubesha kugira muronka amaviza ego murashashaye kuja hanze, none ivyo bintu mwafadikanije na mpwemu w'Imana abasenga ariko mukarenganya abandi. Uno musi igihugu c'u Burundi benshi tuvuga ngo mu bice birenga 80% ngo n'abakristo, ariko ni bande banyonora amatungo y'igihugu? Ni bande bariko baracinyiza abandi burya mu masentare? Abenshi sabitirirwa izina rya Kristo. Ivyo mukora murifadikanya na mpwemu w'Imana? Nimba atariko biri, wumve waravuga ngo abatifadikanya na mpwemu w'Imana abita ibigaba, kandi ndazi neza ikigaba ibigitegereje si ibintu vyiza. Ariko ngira nkubwire yuko inyuma yo gucumura k'umuntu, nimba na nubu wacumuye, hari amajambo uhoraho yavuze. Kubw'urukundo Imana yakunze wewe nanje n'abandi bakwegereye, hari ibintu yavuze ukwiye kwitondera, kuko inyuma yo gucumura, inyuma ya bino vyago vyaje mw'isi, yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Imana iravuga ngo uzomwizera ntazopfa rubi, ariko azoronka ubugingo budashira. Yohana 3:16. Mbega uramwizera? Niba umwizera umukurikire. Imana irongerera avuga ngo hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe n'umuntu ni Yesu Kristo. Tubisanga mu gitabo ca mbere ca Timote igice ca 2:5. Sinca ku ruhande. Nimba uri umuntu utizigira Yesu Kristo, ntabwo usenga Imana yo mwijuru, imwe yaremye ibintu byose, imwe izi byose. Oya, kuko mwijambo ryayo yivugira ngo hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, ni Yesu Kristo gusa. Ibyo wokora byose uzi kudasenga Imana mu izina rya Yesu Kristo, ntawe uri kuraje. Reka nkubwire andi majambo ahambaye Imana agira avuga. Iravuga ngo muri we niho itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe. Musobe igitabo c'Abikorosayi igice ca 2:3. Aha ku isi twese tuba dukeneye ubwenge. Abarondera amafaranga bakoresha ubwenge, n'abasumu usanga bariko bakoresha ubwenge, baricara bakagira strategy z'ukuntu n'ubumenyi barondera kugira barondera inoti canke icubahiro. Bamwe baranicana ariko bavyita ubwenge. Mugabo Bibiliya ivuga ngo itunga ryose ry'ubwenge no kumenya ryahishijwe muri Kristo. Niba ushaka ubwenge buroranye, muzosaba mu gitabo c'Ibigani, hari abantu bavuga ngo uhora haziganiriza abagororotsi ubwenge buroranye. Vyumvikane ko ashobora ko ari ubwenge butaroranye. Nimba ushaka ubwenge buroranye, nimba ushaka ubumenyi bwa nyabwo, buri muri Kristo Yesu. Nimba ufise ikibazo uvuga ngo nkeneye ubumenyi, nkeneye ubwenge, rondera Kristo, niwe abutanga. Irindi jambo hora avuga ngo ndamuhaye izina riruta ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azafukame mu izina rya Yesu, ay'ivyo mw'ijuru n'ay'ivyo kw'isi n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature yuko Yesu ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Musome igitabo c'Abifilipi igice ca 2 kuva ku murongo wa 9 gushika kwa 11. Dufukamira abantu benshi muri inosi. Abantu ndabizi ko mufukamira ibitandukanye. Uno musara abantu bafukamira imiryango yabo. Hari abantu mufukamira abiwanyu bateye imbere. Hari abantu mufukamira abiwanyu bari mu butegetsi. Mumenye ko nabajya mufukamira bahamagariwe gufukama mu izina rya Kristo, bagafukama imbere yaryo. Ni ko Imana yabivuze. Abaja mu bafirimasoni mpora ndavyumva ntavyo nzi. Hari abaja mu bapfumu n'abandi ngo bakorana n'abaeliminati ntavyo nzi. Abafukamira inoti mukemera gukora amanyanga, mukica, mukaja mu kubana n'abantu muhuje ibitsina, ubusambanyi, ubumaraya, uri kufukamira amafaranga ngo yaronke. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dufukamire Kristo kugira biheshe icubahiro Imana. Imwe yavuga ngo ndaguhezagiye, niyakunezerererwa nta kibuza ntacu uzobura, muri biryo uhahamiye niyakunezerererwa ntabyizokwima. Kandi mwibuke abatumviye ijambo ry'Imana, Adamu na Eva barenze ku ijambo Imana yababwiye, bakweze no muvumo twese. Bino bibazo byose turi mu mwisi, ndakwinginze uyu munsi wumva no majambo y'Imana, musome no mirongo niko ndababwira, niko vyanditse, ufukamire Kristo gusa. Imana yafashe ibintu vyose twama dukenera ngaha kwisi, iravuga ngo uwizeye Yesu Kristo azobironka.
ubwenge twirukira, ubumenyi twifuza, ubukuru benshi dushihanira, ububasha budutera amanyama, ubwitonzi bukundwa na benshi, uguca bugufi gushimwa, byose tubisanga muri Yesu. Rero ingingo ya mbere ihambaye kuruta izindi ngingo zose niyo kugira Yesu Kristo inkingi y'ubuzima bwawe no kwitondera ijambo ryiwe. Inkingi irahambaye ku nzu. Iyi nkingi idahari inzu ishobora kubomoka. Ubuzima bwawe ndakwingiza uno munsi ugira indahiro, upfukama uvuga ngo Yesu ndakugiza inkingi y'ubuzima bwanje. Ico nzokora nzoraba ico wowe ukivugako, nzobaza wewe, nzosenga wewe, nzitondera ijambo ryawe. Niwagira Kristo inkingi y'ubuzima bwawe, ndakwizeza uzogira amahoro, uzogira umunezero, iterambere wifuza uzorironka. Fata ingingo uyu munsi bicitwe uyu munsi, umugira inkingi y'ubuzima bwawe, umuhanuze wumva icyo akubwira. Kandi iyo umuhanuje ukitondera icyo avuga, uhinduka umukozi wiwe. Kwitwa umukozi wa Kristo si ukumuvuga butumwa uko ndiko ndabuvuga uno munsi gusa, si kuba pastori vyonyene, si kuba umuvugishwa gusa. Iyo wumva ijwi rya Kristo ugafasha urya muntu akenye, uri umukozi wiwe. Iyo wumva ijwi rya Kristo uri umucamanza ugatunganiriza abantu neza, uri umukozi wiwe. Iyo wumva ijwi rya Kristo uri umutegetsi ugafata ingingo zizanira iterambere igihugu cyose, uri umukozi wiwe. Iyo wumva ijwi rya Kristo akakubwira ati dandaza, ugira ihinguriro, hakaza abantu, ubahembe neza ntubarenganye, uri umukozi wiwe. Hari amajambo rero Yesu yavuze ku bakozi biwe. Uzi ingene yavuze? Muri Yohana 12 ku murongo wa 26 aravuga ngo nihagira unkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje niho azoba. Nihagira unkorera data azomuha icubahiro. Haleluya. Twitondere ijambo rya Kristo, tumukorere. Ndabizi hari abantu bizigiye Yesu kubera ivyo wamukeneye ko gusa mu vyo ngaha kwisi. Bagenzi, Yesu atanga vyonse, aratanga ivyo dukeneye, ariko aratanga n'ibishobora gutuma dunesha icaha. Abantu benshi no munsi birukira mu mashengero kubera yuko ari ibintu dukeneye mu buzima bwa buri munsi. Si bibi, Yesu yavuze ngo tumusaba azobiduha, ariko ari ijambo yavuze muri Yohana 6 muri Matayo igice ca 6, ariko aravuga ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwabwo, ngibisigaye muzobironka nk'inyongera. Turondera inkomezi zo kunesha icaha. Ngaha ku isi turahakeneye kuhaba, turahakeneye ibyiza vyaho, ariko Yesu avuga ngo ibyo nzobiba, ariko ngo mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwabwo. Turondere kugororoka. Uno munsi umuntu arakubwira ngo ndasenga, ariko ngo hari ibyaha vyanse. Uno munsi benshi rani mwirirwa mu mashengero, ntimubizi. Muze muri amashengero kwa Mungu abayuzuye, ariko genda urabe ibintu biri mu bucamanza bamwe. Hari abatariko baratunganya, none bakora ni bande? Ibibera mu mabarabara bikora abandi n'abantu basenga. Igihugu cacu bimwe ko ari ibintu bitagenda neza, bimeze gute? N'abantu basenga birirwa imbere y'abavuga butumwa bumviriza ijambo ry'Imana, ariko Imana iriko iravuga ngo nimurondere Kristo aduha inkomezi zo kunesha icaha, mumuhamagare. Yesu ubwiwe arabivuga muri Luka 5:32 avuga ngo sinaje guhamagara abagororotsi, ariko naje guhamagara abanyavyaha ngo bihane. Yesu ashaka ko twihana, Yesu ashaka ko duhindukira, Yesu ashaka ko tuva mu vyaha tukamukurikira, tukizera ijambo ryiwe, tukaja iyo ariko aratubwira. Ni waburondera Kristo kugira unesha icaha, nta kibuza ibyo ukeneye byose uzobironka. Amahoro n'umugisha uzowuronka. Hari imbaraga udashobora kuronka zo kunesha icaha mu gihe urondera Imana gusa kubw'ivyo ukeneye vyo ngaha mu minwe. Ariko ni warondera Imana kugira ngo uneshe icaha, nta kibuza kunesha icaha bingana no kugororoka, kandi kugororoka kujana n'umugisha n'umuhezagiro n'amahoro. Haleluya. Ndakwinginze mureke kwitwararika ivyo utazobazwa. Abantu hari ukuntu turondera ikintu ca kabiri kurondera icambere. Imana ntizotubaza ku munsi w'urubanza ngo mega sinaguhaye imodoka. Imana ntizotubaza ngo mega sinaguhaye inzu.
ibitahishura intambwe yawe mu kugororoka, kuko Imana yo numwizigirwa. Ibitahishura intambwe zawe mu kugororoka, banza ubishire ku ruhande, rondera ivy'Imana igukeneye ko uno munsi bicitwa umunsi. Hari umutunzi umwe bambwiye ngahe Bujumbura, sino muvuga izina, yaragwaye aja kwivuriza ngo muri Amerika, baravura biranka, agarutse ari kumfiro arabwira abana biye ngo bane muze mukundane, kuko ngo ivyisi byose narabirondeye ariko ntaco bimariye. Bagenzi, ivyo mwisi ndabizi turabikeneye, ariko turondere ijuru. Gira Yesu inkingi y'ubuzima bwawe, kandi witondere ijambo ryiwe muri vyonse, kuko ni waburi ngingo ufata avuga ngo jewe uhoraho abari jewe musiguza kugira mubone kubaho. Amosi 5:6 arongera avuga ngo mu ntege nke. Uwo ni Paulo ariko aravuga. Paulo ashinze ntavuga ngo shobozwa byose n'uwumpa inkomezi. Uwo ni Kristo. Mu byawe nimba hari vyapfuye, Yesu yazuye Lazaro amaze iminsi 3 mumva. Ni wabura umunyabyaha yahinduye Sauli agikorana n'abicanye bahama bakora abumvira Imana, ariko imuhindura Paulo no munsi. Muri Bibiliya yanditse ibitabo byinshi cyane. Nimba ukunda kwihakana Yesu kubera hari ibyaha ukora uri kuramwihakana, wibuke Yesu yahinduye Petero yaramwihakanye, ariko ahindura ngo ibuye, ngo kuri we niho nzokubaka ishengero. Petero umwe yamwihakana. Nimba uri mu byaha, rondera Kristo. Nimba ucitse intege, rondera Kristo. Nimba hari ibyawe vyabuze, rondera Kristo. Nta kintu na kimwe atozura, nta na kimwe atohindura. Yesu yari inkingi y'ubuzima bwawe, niwe witura, niwe ubwira ibikugoye, niwe usenga araguhindura. Wama n'inyota yo kumugororokera, ugwanya ubwibone, wama n'umwitwarariko wo kubaho ubuzima buhimbara Imana. Haleluya. Ndakunda Imana, ndakunda Imana, kuko Imana itugirira neza. Iri jambo ndakwinginze urishire ku mutima. Yesu Kristo umugira inkingi y'ubuzima bwawe. Wama ari we witura, wame ari urondera, wama bari ubaza vyose, maze uzobona akarusho ko kugira Kristo inkingi y'ubuzima bwawe no kwitondera ijambo ryiwe. Ndashaka ndarongore mu gusenga. Dusenge. Mana, uri mwiza. Turumvise urukundo rwawe, turumvise kugira neza kwawe. Yesu, turumvise ko tubwirizwa gupfukama mu izina ryawe. Ndakwinginze uhoraho we, iri jambo turifate nka nkama. Yesu, uduhe inkomezi zo kukugira inkingi y'ubuzima bwacu, kandi uduhe inyota yo kwitondera ijambo ryawe, kuko ari we dukwiye kwama dusenga, kandi ari we dukwiye kwama dupfukamira ngo dutere icubahiro Imana, kandi Imana ibihimbarigwe. Ntituzosenga iyindi Mana, ntituzosenga muri indi zina, ibindi vyizigirwa byose ntaco vyotuzanira, ariko nitwakwizera wewe Kristo tuzogira kugororoka, kandi ibyo twifuza byose ngaha mwisi tuzobironka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.